je ndi mwibarabara ndi gutwaza imodokari umuntu wa mbere asaba ko ndamwunguruza n'umukozi wa leta uko yabuze ubwo busafiri sivyo wa mupolisi wa mu ofisiya yagize ukuboko uko ndahagaze ndamutwaye kuko inone wakinose ico gitoro kimuzimvye batoreka kunguruza abantu nawe wa mufuko karonka icujya n'icuma niba bareka ahubwo bari mu abafise n'amamodoka ari mu nzu yicaye mugabo afise igitoro bavuga ati twagihangiye kugira ngo kizotumazindwe niba reke batwara abantu muri iki gihe igitora taco ugifise kugira ngo cya gitoro baguze no bakiguze 240 litre bacungukemo inshuro zitatu bibafashe kuvuga ati natakaje 240 nguri gitoro ninjije 600. Twebwe turabantu tubuze connection ibintu biba bipararanganye turi ngaha mu Burundi mugabo tuguma dukora twebwe nta mwanya dufise wo kuruhuka muremure tubuze connection twa tugize ikibazo rero twaraje dusanga limitere yonyene niyo ngirigerageza na Econet bakagerageza gutanga ama connection mugabo turafise mu Diaspora yaje avuye muri Los Angeles amaza amezi ane ngaha kandi aje gutanga 5G ariko abarongozi baramunanije twebwe umuti tuzanye nibanyarukiriza abantu kuko uko bateba niko duteba kuja muri vision 2040-2060 twebwe ubu baradushimiye yuko amafaranga yinjiye mu gihugu cy'u Burundi menshi y'amadovise yarungitse n'aba Diaspora Tanzania yabaye ya mbere 47% imiliyoni 209 zinjiye ziciye mu buryo bw'amakonte n'ama West Union urumva yuko ari amahera menshi mu Canada 19% yinjije bavuga yuko kuva Diaspora ibaho tuduga yasha nka kurya umuntu yiruka ataduga umuduga ahubwo kumuteremo mu kuzana umwimbu w'amafaranga y'amava makungu cyaruka kenshi ikibazo rero kiri ngaha iki kimwe to ya berbe ni bitatu amatari nangahe marché noir ibihumbi ndwi wewe sha tuze tuvugisha ukuri kandi n'aba leta bamwe twarahuriye kuri marché noir erega mutamanya yaradukubise inkoni mugabo yari gutumbereza hose yego n'aba leta duhurira yati oya nanje gute aba Diaspora bagaruka bakavuga ko Chimamanda hari ivyo avuga atavuga neza wanashima hari n'abarundi bavuga ati avuga nabi igihugu ni namwe ko mwabivuze mumva Chimamanda atari kumurenganya cyo tumugayira uburyo apresent ibintu vyiwe kuvuga ibitagenda nabivuge neza kuko no munsi ashobora kwimvira ko ari karakora nkuko navyumvise ngo agomba ama views ngavuze ngo vyiza gusa bayita content ariyo content itaribwa ni vyiza ujya ama views Amerika je Chimamanda turavugana Samuel baravugana kandi twarabimusavye n'ubwa mbere avuze ngo Samuel ntinjira muri Amerika ni kugira ngo aronke views twaramuhamagaye turamubwira ntivyari ivyo ntivyari ivyo Samuel muri Amerika twaramuhamagaye turavugana nawe ku rubuga rwiwe turamubwira ati kuvyukuri twebwe ico tubereyeho no gutanga umuco nejo ufise ikibazo duhamagare ufise amakenga duhamagare twabizi yuko ego babikoresha kugira ngo baronka ama views mugabo urarya bitagukera mugabo n'uwojya vyiza Pacifique ni nahazwe kuvyukuri turafise administration y'umushikira kandi uravye muri iminsi ntiyandika cyane kandi twebwe ico tuvuga ni kimwe kuvuga ibitagenda no gukebura leta sukwituka ikibi rero kihari ushobora kuvuga ibi gusa dore ndi dimanche ntuzigera ubona iciza c'umuntu yakoze ebaka n'umuntu arashobora gutwenguka avuga ati yatwenze neza gerageza umenye yuko amazi arashuha ntibagira ibumbero uri kubivuga nk'umurundi wavyitwayemo nabi mugabo hazogera igihe ico gihugu kirondere kuko mu mahanga ntuzopfirayo naho wopfirayo abana bazumva igihugu. Hello bakunzi ba Gatech TV ubu ni Rodrigue amabazanira vibe numva nezerejwe cyane no kwakira umwe mu bantu bafise ijambo muri Diaspora ndundi yes umuvugizi wa Diaspora ndundi ntibeshe nizere ko aza kuvyivugira neza rero turamwakiriye cyane gose ariko imbere ko tuja muri vyinshi reka tumanze tumuhe kaze aturamutse kaze murakoze cyane ni Sime nkuze umwami umuvugizi wa Diaspora ndundi ku rwego rw'isi no munsi vyabaye ngombwa ko dushika ahantu kugira ngo dushobore kuganira nawe washaka kuramutsa abakunzi ba Gatech TV turabaramukije cyane bakunzi ba Yaga turabakunda kandi mubandaye muyikurikirana kuko ni mwebwe rumara
kugira ngo dushobore gushika kuri yambona kazoza y'u Burundi 2040 2060. Yes, hanyuma tudatevye je ngira ko nk'umujyi w'igisahira muri abantu bakoresha umwanya cyane. Saza naryohewe cyane gose. Kubera iki mwumva ku kintu cyo gukoresha umwanya cyane ari ikintu ngira akamaro nirihe banga mwabonye mu kintu cyo gukoresha umwanya? Murakoze cyane. Iyo utakaje umunota umwe utakaje $. Bisigura yuko ibihugu byose vyateye imbere mubona tuba mu mahanga Tanzania, Australia, Canada umwanya bisigura yuko isaha ifise umunsi ufise amasaha 28 mu gihe utakaje isaha imwe irya saha ntigaruka ngo yongere ngo umunsi ugira amasaha 25 itegerezwa guma ari 28 zeza kumva yuko rero urushinge rugize uko n'ubwenge bwawe bukizeza kugira uko ujya mwanya ugiye ushobora kubutakaje mu miliyoni y'amarundi jewe ndi mu administration ubuzi nkora ndazi banga ry'abazungu kugira batera imbere no gufungura bafungurira kuri ordinateur baba ariko barandika bafungura nibijya bavuga ngo korurya fana gukora nico civuga cyo muri Amerika aho rero wewe nk'ubu watangaye ko wadesaze tutariko turagiye urabona ko yaciye abimenya ningoga ati tegeza gukora urya uko munda hamaze gusonza ivyumviro cyo bihagarara mugabo injini gumikora utegerezwa guma wuza ko wunza n'ivyumviro. Yes, muri mu Burundi no Burundi ubona muri nk'aba diaspora muri mu rugamba rwo kugira mugwane nibi nabiriya bihanze igihugu ku kintu c'umwanya nikiye mwofasha ku gihugu canke nikiye muri ko murakora. Urakoze cyane cyo n'ikibazo ciza na president son excellence yatubajije yatubwiye ati dusaba yuko muva ngaha umwe yigishije abantu batanu gukoresha umwanya icambere twebwe turavye abantu bakora amasaha 8 bagaca baja mwirigara ico ni ikintu cambere gitegerezwa guhinduka ko ntidushobora gushika kuri vision uryama amasaha 20 amasaha arenga 10 ugakora amasaha 8 ntibikunda utegerezwa kwiyumvira yuko mu mategeko twiga umuntu umwana niwe ajyama amasaha 8 kugera kuri 10 twe turakuze cerveau yiwawe yemere kuruhuka amasaha 4 cyangwa 5 muri uwo mwanya ubujyanye amasaha kwije ku muntu akuze amasaha 18 utegerezwa rero gukora twe no mbamubona tuza ngaha ukumva ati ncorera ijana ncorera ya bro turakora mwasragori turakora nta mu diaspora nzi akora munsi y'amasaha 12 ku munsi. Congratulatory my bro. Rero urumva namwe tubasabe gukoresha umwanya ni iki koresha umutwe ntiwemere kuryama kujya umutwe ujya mwanya ufata wiyumvira ati ndashonje fata uwo mwanya wiyumvira ati kugira ngo inda ntigume yiyumvira ndashonje ni gute no koresha umwanya ahubwo ndondere igituma iyo ndihaga. Nizere ko abantu bariko barumva bumvise ico uvuze ku mwanya ko turakoresha umwanya nyene kugira muje mu bindi bikorwa mushikiye mu kibazo mubona gihanze igihugu cyane ikintu c'igitoro muri abantu bahura n'umukuru w'igihugu kenshi n'igihe aza muri irya semaine de diaspora twarabonye yuko mwari mumwegereye muri ko muraraba mu gihugu cacu ikintu c'igitoro turabona hariho umuntu ashobora gushira igitoro ciwe mu modoka bakamwiruka k'ibinabiri abapolisi ngo apakiye abantu bijye bintu mwibwe mwabibonye gute nk'abantu bafise ijambo mu gihugu cacu. Murakoze cyane abarundi bavuga ngo umwana arya inkoko nyina canke se akayirukamo aba bana kuba bariko barakora ibi sikosa giwabo nikosa cy'uburongozi bakwiye kubirukako nk'ubu twe duhereyeko baduhaye station imwe turaba diaspora renga 300 bari ngaha mu gihugu nta numwe yashobora kunywa nta n'aba diaspora 200 bangoye ico gitoro none bagomba dutembere gute twategerezwa kuja kukirondera kugira ngo dushobore kwiyunguruza dushobore tugomba rero ahubwo niba bashimire babashigikire kuko je ndi mwibarabara ndi gutwaza imodokari umuntu wa mbere asaba kunda mwunguruza n'umukozi wa leta kuko yabuze ubwo busafiri sivyo wa mupolisi wa mu officier yagize ukuboko uko ndahagaze ndamutwaye kuko inone wa kinose ico gitoro kimuzimvye batoreka kunguruza abantu nawe wa mufuko karuka icujya n'icuma
nibabareka ahubwo bari abafise n'amamodoka ari mu nzu yicaye mugabo bafise igitoro bavuga ati twagihangiye kugira ngo kizotumazindwe nibareke batwara abantu muri iki gihe igitora taco ugifise kugira ngo cya gitoro baguze no bakiguze 240 litres bacungukemo inshuro zitatu bibafashe kuvuga ati natakaje 240 nguri gitoro ninjije 600 nivyo tuvuga koresha umwanya so kubarega turabona uzone umupolisi azaka gusanga ngo zana document zawe turabe ko wemerewe gutwara abantu rero nizere ko izo mentalite zigiye guhinduka izo zitegerezwa guhinduka kuko twebwe ivyo ni ibintu nibijya avuga ngo kugira ubuntu n'uruntu kugira ubuntu ari vyo abasokuru batubwiye ushobora kubona wowe uhagaze ngaha kandi uri kuri sumamo kaca ndaguhagarika kandi nzi yuko finalema mfise isheni y'abantu barenga igihumbi babuze ubusafi babuze iyo baje ahubwo vuga ati mfasha jewe bamwirutse ko nawe ansaba ubusafiri mu nyuma byo bigoye cyane kuko uwo muntu nta buntu yo bafise nibareka ahubwo babatware kugeza babonye yuko kuvyukuri reka turondera umuti w'igitoro kugira ngo abajeje gutwara abantu batwara abantu nizere yuko ijwi ryawe rishika kure kandi abo vyega bagiye kuvyumva kandi biraduhimbaye yes muba mu gihugu ca Amerika canke niyo mukorera turabona yuko ari ahantu bateye imbere ku kintu ca connection nk'aba diaspora muri ko mwiyumvira iki ku gihugu cacu canke mwaratanguye bimeze gute murakoze utangura twaratanguye urabona natwebwe turi ngako connection tugora twebwe turabantu tubuze connection ibintu biba bipararanganye turi ngaha mu Burundi mugabo tuguma dukora umuntu wese azi yuko umudiaspora ni bake baza muri vacances batabandanya bakora nk'umuntu asanzwe ari muri administration ategezwe guma kurikirana ubuzi bw'abandi hariye mugabo utako urumva nivyo twababwiye ati twebwe nta mwanya dufise wo kuruhuka muremure tubuze connection tugize ikibazo rero twaraje dusanga limitere yonyene niyo ngirigerageza na Econet bakagerageza gutanga ama connection mugabo turafise mu diaspora yaje avuye muri Los Angeles amaza amezi ane ngaha kandi aje gutanga 5G ariko abarongozi baramunanije rero hari ibintu navyo tutumva tutabona ingene kukira makuru narayumvise kwere yuko bamusavye ibintu vy'umurengera nabo musinyiye baramunanije rero ahubwo dusaba yuko twebwe umuti tuzanye nibanyarukiriza abantu kuko uko bateba niko duteba kuja muri vision 2040 nimba connection kenewe nibabahe access kugira mushore no kuvuga connection yo yirahari connection irahari turindiye autorisation hama ishingwe mu gihugu cyose merci nizere yuko ino message nayo hariho abo yashikiriye kandi antuka twebwe tworonka connection turaraba ibihugu vya bibanyi u Rwanda Tanzania nandi Kenya urabona yuko abantu bakurikirana ibintu cyane cyane ku mbuga ngurukana kubumenyi kwera iki umuntu yagiye kuraba iyo video tarinze kuvuga ati connection zacitse arayirabana n'umwete ariko bihenze bikazungurukana mwe murabizi bica biba bibicana aho ndumva TV online turaronke hakoyoka tutabeshanya hariho party mwavuze neza ahani mukavuga ibitagenda neza ariko kandi na fopasi hariho Zoom yigeze kuba bavuga Chimamanda ibi nabiriya ayuko hari ivyo avuga bitameze neza none d'après vous gute aba diaspora bagaruka bakavuga ko Chimamanda hari ivyo avuga atavuga neza wanashimara n'abarundi bavuga ati avuga nabi igihugu ni namwe ko mwabivuze mumva Chimamanda atari kumurenganya oya murakoze cyane oya natwe turamutora kanenge hariho kuvuga ukavuga mu rupfasoni ukubaha inzego ukababwira ati kuvyukuri reka nshikiriza ijambo umwe wese ndamuhaye agateka kiwe kuko ikintu nabwiye abantu benshi ushobora kureka kumvigwa bivanye nuko witwaye n'umwana mu rugo rwiwawe aje akaguhagarara hejuru canka akaza shwana ico yasaba nticyumvigwa ico dusaba ico tubagayira ico tumugayira uburyo apresent ibintu vyiwe kuvuga ibitagenda nabivuge neza kuko no munsi ashobora kwimvira ko ari karakora nkuko navyumvise ngo agomba ama views ngavuze ngo vyiza gusa bayita content hariho content itaribwa ni vyiza ujya ama views Amerika aribwa ukayamira ukumva yuko ayo ma views atacha kwicira aya mafaranga baronka ku social media nta kinini yongereza
guterera kuvuga ibitagenda ni vyiza mugabo bishikirize neza kandi ntanganira n'agateka k'igihugu nta nagatoye je tubavuga ngo iyi ni impetso yacu uranka ukemanga uburuhiro uzogumura umurundi uzogumura umurundi ntikizohinduka ariko Chimamanda yaravuze no kuri diaspora cyane kuri irya nyubako hamwe abantu baravuga ati finalima ko ari muri Amerika ibi bintu arabizi nubwo Chimamanda yo batazi ibintu ko nzi office ya nyiri hariya yo batabizi koko ku buryo ivyo yavuze bitoba ari vyo nico kibazo cyana kubwiye ati hari abantu bavuga ati je ngomba views zihuta ko urazi ko hari ikintu mukora aba journaliste kugira ngo aronke views je Chimamanda turavugana Samuel baravugana kandi twarabimusavye n'ubwa mbere avuze ngo Samuel ntinjira muri Amerika ni kugira ngo aronke views twaramuhamagaye turamubwira bijya ntivyari ivyo ntivyari ivyo Samuel ari muri Amerika twaramuhamagaye turavugana nawe ku rubuga rwiwe turamubwira ati kuvyukuri twebwe ico tubereyeho no gutanga umuco nejo ufise ikibazo duhamagare ufise amakenga duhamagare abizi yuko ego babikoresha kugira ngo baronka ama views mugabo urarya bitagukera mugabo nuwojya vyiza ariko Chimamanda ku majambo avuga d'après moi kubera iki mutamuburanije bo twaramubwiye ati bibihagarike kuko si vyiza rero mu mategeko iyo umuntu imbere yuko umushira imbere y'ubucamanza wanza kumubwira aho yakoseje hama yigaruye bikwiye ko barakubaza ati mwaramuhaye intumwa rimwe intumwa kabiri intumwa gatatu turamubwira uwo muco awuronsire agacabona ati ukwiye bimugoye kandi urabona mu Rundi yarumvise ego hari akariro kagabanutse na UBM news eri Kenyandwe kandi nawe urabona ko ibintu yabihinduye arabona ko Eric urabona yuko ahubwo asigaye umenga agomba kwinjira Chimamanda nawe oya urumva hari ibintu bibaho je namambira abantu biririka ivyo bariye bitaririka byaraheze kirazira yuko uguma hariya kura mu mutwe ntukure mu myaka haro kwisumbura ukisumbura gusa mu myaka ugasanga nimvi ziraje mugabo umuntu agiye kukuronderamo ijambo ry'ubushingana n'ijambo ntaryo niho haje usanga rero wewe wenyine ugera ahantu bikagucanga ariko iciza nuko umuntu yovuga ati ibitagenda ndabidomeko mugabo mu rupfasoni nibigenda vyiza ndabivuge mu rupfasoni bwiza umuntu ushobora gutuka abantu ngururubwa ngano badafise ubwenge ibi namakosa ngo nibigugu arabona na gasuku gasuku nayo naramurondeye mugenzi none kenshi ntavuga ku vy'u Rwanda cyane n'u Burundi namubwiye ati monami no munsi washobora kuburyohewe kuri ivyo uvuga ukinjiza amafaranga kuri media mugabe bimaze iki kunguka kuzoheza nabi uko guheza neza guta intango irashobora kubambi mugabe nyamukuru iherezo ryo gikomeye cyane ariko nivyo kwera turabona yuko ntakivuga nabi president wacu nkuko vyahora Gasuku nawe yarahinduye kubera iki yaratahuye yaravuze ati ari views nazikubise ubu rero reka ntekane ivyiza kuko uravye n'u Rwanda nta bibibo nta vyose ntivyera ibi bitwovuga ni vyinshi mugabo turatanga agateka ku burongozi bwako kuko administration yose irafise ingene yitunga kandi uzorabe babwira yuko nta nyamba ibura gahonze ibidasha urashobora kuba usa neza mugabo ugasanga ugutwi kwaragoramye ugasanga uruzara rumwe rwaratsitaye nico bita ko nta bintu vyose bavira ibirato birahiye ariko vyemanga uko biri kose bakubwira ati hagenda nabi mu rupfasoni uhahindure mugabo ntuce uta indero ugira ubuntu ugira uruntu ugira karanga n'umuco ivyo nivyo bigize umuntu ariko Chimamanda tugana ku musozo naho urunganya ibintu haraho haravuga ati yemwe naho mvugo no muntu yagize uko naho mvugo no muntu ariko tukabona uwundi muntu yamavuga ibibe gusa uwo bita Pacifique uwo muntu nawe ntimuramuganiriza kumva abandi mu barembeje bo Pacifique ni nahazwe kuvyukuri turafise administration y'umushikira kandi uravye muri iminsi ntiyandika cyane kandi twebwe ico tuvuga ni kimwe kuvuga ibitagenda no gukebura leta sukwituka ikibi rero kihari ushobora kuvuga ibi gusa dore ndi dimanche ntuzigera ubona iciza c'umuntu yakoze n'umuntu arashobora gutwenguka avuga ati yatwenze neza
ariko umuntu umuhere kuvuga ikibi gusa ukibaza nta ciza na kimwe yigeze akorera umuntu ivyo n'amakosa gerageza umenye yuko amazi arashuha ntibagira ibumbero uri kubivuga nk'umurundi wavyitwayemo nabi mugabo hazogera igihe ico gihugu kirondere kuko mu mahanga ntuzopfirayo nawe wopfirayo abana bazobera igihugu je rero ico ntanura abantu nturabe wewe gusa raba nabo vyara utaravya abantu vyara gusa raba nabazoza mu nyuma nabuzukuru nabuzukuruza ntubasigira iragira ibi kuko jewe ico nabwiye umuntu uravuga leta ntiguhemba mu vyo wavuze ugombera amavyuzi gusa kandi uzogenda igihugu uzogisiga harya kandi ugisize harya bijya wavuze ntibizotaba bizogumaho none uzobungutse iki ntaco ushobora rero nuhanura yuko abo bose nabafata uwo mwuga nibajye amavyuzi Amerika ntibajye amavyuzi atamirika atabanga niyihe migambi mufise muri diaspora ndundi ko umva muvuga ati iki kitariko kirakora natwe turafise ibindi dukora murakoze cyane atabanga kandi urumva nico gituma media ibi iriho icyambere nuko dutegereza kwigisha abarundi bose ukunda igihugu cyabo cyo ni cyambere kandi arakivuze no kuri Rebe FM umuntu araja ngaha gatoba karere akibagira yuko azovyara uno munsi urashobora kuvuga igihugu nabi mugabo utiyumviye muri fitire kuzovyara abantu bajya abana bizobagora kugira bagaruke ngaha kuko media nico mubereho murabika bazovuga ati abaso wawe yarononya karere none wewe uje ngaha gukora iki bashabugara zanzira ugacugaruka kutugora ngo jeyo bambujije ko nkora ibi oya umuco uvi bukuru ugakwira hose so yarononya karere nyina yarononya karere k'igihugu mu gihe rero wowe wakumvye kuza muri iki gihugu ngo ukore nibagiye uza wumva ngo babaye aba Black America abakiri umu African America ntabakiri umu Australian African acaba umurundi umu Australia kuko ntabagifise iyaja ni yapfa arico gituma ubona dufise abarundi benshi vyagoye ko bagaruka kubera ko bazi ko batigeze bavuga igihugu neza rero ni vyiza yuko vision ya mbere twigisha abantu kumenya gukunda iwabo umugambi wa kabiri nuko dutegereza kuzana abanyamitahe benshi umugambi wa gatatu nuko dutegereza gushigikira abanyempano bari mu gihugu ivyo rero dutegereza kubikora ubu turiko turashira inguvu no mu burimyi n'ubworozi kubera ko twarabonye yuko igihugu cabisize imbere uravye mu Rwanda bariko barajegera kubera inzara rero twe ntitwifuza ko mu Burundi hagira ujegera kabisa dutegerezwa kubona uko nyene Yaga mu gwe Yaga kuko munda ngo munda harari inzara hakavyuka iki hakavyuka inzigo dukeneye kumva ibombe ryatewe ngo naraye inzara nivyo rero iyo migambi twiriko iyindi nayo n'ubuseke dutegerezwa kubika kuko imisi yose turafise ico twibikira buri mwaka tutavuga tuza tukakora surprise congratulations my bro murakoze cyane mubandanye mutera muje imbere antuka barumvise yuko muri ko kivi kandi natwe biratunezereje ariko president ahiruka kumera nk'ubaponda canke abahanura reka ndeke gukoresha guponda avuga ati naho muri ngaha inoti ryanyu ribitse munsi y'ikirege bijye bintu mwebwe mubivuga ku yiki mbega iyo muje n'amafaranga mugumamo ya ntimuvunjisha ko kubera iki iyo dossier kirabajako murakoze iyo dossier turayemera mugabo tugacisha mijisha dossier yo kuvunjisha mu kinywabi twebwe ubu baradushimiye yuko amafaranga yinjiye mu gihugu cy'u Burundi menshi y'amadovise yarungitswe n'aba Diaspora Tanzania yabaye ya mbere 47% imiliyoni 209 zinjiye ziciye mu buryo bw'amakonte n'ama West Union urumva yuko ari amahera menshi mu Canada 19% yinjije bavuga yuko kuva Diaspora ibaho tuduga yasha nka kurya umuntu yiruka ataduga umuduga ahubwo kumuteremo mu kuzana umwimbu w'amafaranga y'amava makungu cyaruka kenshi ikibazo rero kiri ngaha iki kimwe to ya berbe ni bitatu n'amatari nangahe marché noir ibihumbi ndwi wewe sha tuvugisha ukuri ariko nk'abantu bakunda igihugu turagikunda mugabo natwe turaba investor hari imiryango turaraba ati jewe narinzanye ibihumbi 10 by'amadolari ngiye muri berbe bashobora kumpa ibihumbi
baza kumvuja kuri 3 na nari gufasha imiryango 200 ucu usanga mfashije imiryango 5 rero ico twosaba leta kugira ngo ntibadukomereke induru nibahagarike amarshe noir canke bose babatware batundi kuri beru bati mwese muzovunjiriza ngaho imbere hama leta nayo iraba ingene iregiriza ivyo kuko biragoye kugira ngo umuntu mukore mu mufuko ega turabatwara mbwa ntitubakontora kandi n'aba leta bamwe twarahuriye kuri marshe noir erega mutamanya yaradukubise inkoni mugabo yari gutumbereza hose haro n'aba leta duhurira yati oya nanje urumva ariko urumva kiracagoranye ariko kuri leta nicyo twatumye tuvuga ati dushireho ubuhinga bwa none bashireho technology ishoboka haro technology ushobora gushira ku vyukuri cyo dushimira mutama yaremeye ati ngiye gukorana namwe cyo tunatwemerera ati mubiri wanje muri presidentiel ngiye gushiraho igisata cha diaspora muzorondera direct nukabona tunanizwa kuko biroroshe etazini n'ahandi nko muri etazini nturenze 10,000 mu maboko naha narumvise barafashe ni 1990 arenza barayafata biroroshe yuko rero mu buhinga bwa none babisizeho vyoroha yuko ata muntu inziza amahera menshi adaciye muri leta rero ivyo nivyo dusaba leta ko mutama yabitwemereye bari uwo mwanya niki kintu c'ama Devise kizohinduka. Wow, turamushimiye cyane gose nizeye ko ari ikintu kigiye guhinduka. Ego.